Ikibazo ca mbere ni kijanye n'abamenyesha makuru mu gihe c'amatora. Twifuza ko baho synergie de media yoshikiriza ibiriko biraba mu matora ikibiriraho kandi bakaronka ubwigenge bukwiye, kuko iyo bariko barashikiriza amakuru hariho amategeko batarekuriwe n'ivyo batarekuriwe kuvuga. Rero vyoba vyiza abajejwe gushikiriza amakuru boshikiriza uko amatora ariko aragenda, kugira ngo bwa bunenge bwose tuvuga aho bwabaye buje buramenyekana hakiri kare. Mfise ikibazo kimwe, nuko muri biro de vote natoreyemwo amajwi yanje abiri nayabuze, irya jewe n'iry'umuhungu wanje yampaye procuration, nkaca mbaza akabazo noshira ku meza naka comment concilier le traumatisme électoral et le patriotisme. Nico nashaka kubaza ikibazo kimwe, ni kubera iki kuva muri 31 gushika uyu munsi iyo hari amatora hamwe uruhagarara hakamubwicanyi? Ikibazo ca nyuma nashaka kugaruka cerekeye ku buzima bw'abanyagihugu, nivyerekeye amakosa yo kuja kwitoza. Ni kubera iki tutoja kwitoza tutarize gutanga amafaranga, tutarije kudandaza amabuguma n'imirima y'indya twarima? Iyo turi mu bihe by'amatora tuvuga ku bijanye n'amaradiyo. Tuvuze nk'iradiyo nkuru y'igihugu ntiduha umwanya ukwiye gucishe ko inkuru zacu. Hokorwa iki kugira mu gihe c'amatora abene gihugu ntibabuzwe imirimo n'imigambwe iri kwiyamamariza hafi aho bakorera? Ica kabiri, ni uruhe ruhara rw'amashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike imbere y'amatora, mu gihe c'amatora n'igihe yaheze? Ikindi nagomba mvuge ni ikihe cokorwa kugira ngo abana batarakwiza imyaka yo gutora no kwitoza amateka atemera n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntibagume bakoreshwa mu gihe c'imyamazo? Ivyo bintu twarabivuze mu manama menshi y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, ukuntu intwaro cane cane mu makomine mu mitumba batemera ko imigambwe ishikayo. Nivyo mu ikomine chef-lieu de la province naho gukorako, ariko ushitse mu mitumba biragoye. Aho tuce twandika umwidegemvyo wabiyamamaza mu matora. Bandanya. Ikindi point twari twavuze ko hobaho encadre de création d'un cadre de suivi multipartite pour évaluer régulièrement le respect de liberté politique, igizwe kumbure turazaho bitanga mu nyishu niyo yofasha. Gaho ushatse kuvuga gukomeza ibiganiro hagati y'abegwa n'amatora mu makomine. Mu makomine éviter l'exclusion politique dans la gestion des affaires publiques. Twandike neza nikumirana mwishingwa ry'inzego mu bisata bitandukanye. Navuga umugambwe kuko hari n'abandi barundi batari no mu migambwe barenga 70%. Yego. Ikibazo rero nari mfite gikomeye ca mbere kijanye no kuri kw'abarundi n'amakungu canke twe turi ngaha bamenya imigambwe ko tuneganira ubutegetsi. Twavyandika tuvuga tudatahura uruhara rw'imigambwe mu ntwaro ya demokarasi. Urakoze nyiricubahiro kumpa ijambo. Nashaka kubaza ikibazo kimwe, ni kubera iki kuva muri 31 gushika uyu munsi iyo hari amatora hamwe uruhagarara hakamubwicanyi? Ikibazo ca nyuma nashaka kugaruka cerekeye ku buzima bw'abanyagihugu, nivyerekeye amakosa yo kuja kwitoza. Ni kubera iki tutoja kwitoza tutarize gutanga amafaranga, tutarije kudandaza amabuguma n'imirima y'indya twarima? Bavyanditse neza, ingwate z'umurengera zituma abantu bataja kwitoza ari benshi. Murakoze kumpa ijambo nyene cyubahiro. Ikibazo canje ca mbere ni kijanye n'amatora. Iyo turi mu bihe by'amatora tuvuga ku bijanye n'amaradiyo. Tuvuze nk'iradiyo nkuru y'igihugu ntiduha umwanya ukwiye gucishe ko inkuru zacu. Kubimenyesha amakuru by'igihugu. Yego. Kunganya amahirwe mu kuvugira ku binyamakuru by'igihugu. Yego. Murakoze nyine cyubahiro.
mfise ikibazo kimwe nuko muri biro de vote natoreyemwo amajwi yanje abiri nayabuze irya jewe n'iry'umuhungu wanje yampaye procuraso nkaca mbaza akabazo noshira ku meza naka comment concilier le traumatisme électoral et le patriotisme nico kibazo mfise nyene cyubahiro murakoze ico ngaho no vuga ndibandike ikijaye n'ikurikiranwa ry'ingene baharura amajwi ukurikira. murakoze cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kuntiza akakanya. Ikibazo ca mbere nikijanye n'abamenyesha makuru mu gihe c'amatora. Twifuza ko baho synergie de media yoshikiriza ibiriko biraba mu matora ikibiriraho kandi bakaronka ubwigenge bukwiye, kuko iyo bariko bashikiriza amakuru hariho amategeko batarekuriwe n'ibyo batarekuriwe kuvuga. Rero vyoba vyiza abajejwe gushikiriza amakuru boshikiriza uko amatora ariko aragenda kugira ngo bwa bunenge bwose tuvuga aho bwabaye buje buramenyekana hakiri kare. Yego kurikira. Murakoze cyane nyakubahwa Son Excellence kuduha ijambo. Kabazo mfise ni kamwe kerekeye ishikirizwa riba byavuye mu matora. Mu bisanzwe uravye ingene procedure igenda zirya FD bashira ko amajwi baza bararungika cyategezwa kwikorwa kenyaruka cyane pour proclamer les résultats, ariko ibiba bifasha umwanya muremure abantu baca biyumvira ko baharimwo zindi manevre, tugasaba rero yuko ishikiriza ry'ibyavuye mu matora byonyaruka. murakoze nyacubahiro mukuru w'igihugu ijambo kunyongera ijambo. Jewe mfise utubazo ni tubiri. Icambere mwavuze pas d'arbitre, nagomba yuko turaba ati amategeko niyo arbitre. Ayo mategeko ashigwa mu ngiro nande na administration canke na seni. Nagomba kumenya rero ubushira mu ngiro ico cambere. Ica kabiri nikijanye, je peux dire en français, comment sortir le Burundi du mode électoral permanent. Ngira ngo murabona tugiye matora twavuye muri 2025, imyaka ibiri iheze tujaje muri 2027, ni imyaka ibiri gusa. Imyaka itatu ikurikira tujaje muri 2030, imyaka ibiri ikurikira tujaje muri 2032. Uburundi buzoguma muri mode électoral, kandi murazi uburyo bitwara n'umwanya bitwara. Donc tuja tugira différence y'imyaka ibiri cyangwa itatu, bitwara rero uburyo bwinshi n'umwanya mwinshi. Nico nagira nsabe habeho nimba baragisize mu ibwirizwa shingiro, habeho inyigisho zihereye mu banyagihugu hasi ku mitumba nkuko mwamye murabivuga, kugira ngo bamenye neza yuko mu gihe c'amatora urwego rw'abigenga atari cyaduka. Ego turazi yuko inyuma y'amatora tutaba tukirabigenga, n'imbere yayo tutaba tukirabigenga. Mugabo dushigwe muri wa mugwi w'abarundi bakurikiranira hagufi uko igihugu kiriko kiratunganywa. Awavuga uti mu itegeko rigenga amatora ingingo zigenga abigenga ntizitomoye. Murakoze cyane kuduha ijambo. Hokorwa iki kugira mu gihe c'amatora abene igihugu ntibabuzwe imirimo n'imigambwe iri kwiyamamariza hafi aho bakorera? Ica kabiri ni uruhe ruhara rw'amashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike imbere y'amatora, mu gihe c'amatora n'igihe yaheze? Ikindi nagomba mvuge ni ikihe cokorwa kugira ngo abana batarakwiza imyaka yo gutora no kwitoza amateka atemera n'ibwashingiro ry'u Burundi ntibagume bakoreshwa mu gihe c'imyamazo? Ubwa mbere ico nagomba ko basaba nuko tubanza gutegera twese icarico igihugu gitegeza kugira uburongozi uko bigenda kose. Igihugu ikintu ca mbere kigira n'amategeko. Ivyo tuvuga vyose nituba tuvuze tuti imbere yuko tuja mu matora tubanze kuja guhindura amategeko, sinzi ko mwanya uriho. Aha hariho umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, aha turi kumwe na Cour supreme na Cour constitutionnelle, hamwe batubwira bati tujya tubaze duhindura amategeko y'igihugu.
sinzi ko tuzoja mu matora aho tubanza tuvyandike uti icambere twiyemeje nuko twese twiyangajije ko tuzoja mu matora 2027